iki gihugu cyacu ni igihugu cy'agatangaza. Mu Kirundi niho twavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera, mugabo ubu harageze ko tumenya ko igihugu cyacu ari igihugu cyiza cyane. Abagiye mu bindi bihugu barabizi, mu bindi bihugu urashobora kugenda ibirometero 50 utarabona imajya amazi. Hariho ibihugu kuva isiremwa bitarabona kavura. Mugabo twebwe iwacu ni murabe ingene Imana yatugiriye ubuntu, ikaduha imvura, ikaduha amazi, ikaduha ivura imera, ndetse ikaduha n'ubutare. Twebwe rero novuga nti Uburundi ni igihugu koko cy'isezerano Imana yasezeraniye abarundi, kuko natwe twaratevye turagitazira turavuga tuti ni igihugu gitemba amata n'ubuki. None rero iyo Mana yaduhaye ico gihugu dusubire tuyikomera amashi menshi. Iyo Mana twagiye turayishimira nayo izokibona ko ataco yakoze. Nico gituma kuyishimira iminsi yose. Ariko rero murumva ko Imana yaduhaye igihugu ciza, hariho abarundi babahe biyake. Ndavuga ni turi babahe biyake kuko uravye ubwiza bw'igihugu cyacu tuba twaracubatse gushikaho kiba igihugu rurangiranwa, kuko nta ciza kiba ku isi Imana itaduhaye. N'abarundi Imana yaduhaye ubwenge, iduha kuvuga ururimi rumwe. Erega abantu batavuga rumwe biragoye kubaka, kuko mwavuze ngo zana amatafari acazana ibuye, wavango zana ibuye akazana amazi. Murumva muvuga indimi nyinshi ntimwubaka. Rero ntituze turaganya iminsi yose twidodomba ngo Burundi burakenye. Ahubwo ni twebwe abarundi twabaye babahe biyake, turajujuta kuko turafise byose. Byaratunaniye rero mugubu twikanguye imyaka twamaze tumeze nabi, tugenzwa na shetani gusa. Ubu turatanguye kuhabona. Ngaha muri Mwaro hari abaraguza benshi wumva, none bariko baragabanuka. Ngo ni vyiza kuko abarundi turatanguye koko, turabona ivyiza Imana yaduhaye, natwe dutangura gukora. None rero dutangure twubake igihugu kuko byose turabifise. Dutangure dukore. Mwarabonye dukuye amaboko mu mpuzu tukavuga tuti umunwa wose uteza kuronka icyo ufungura. Murabona ko inzara mu Burundi, emwe naravye nabuze ubugwaye kwashinga, nta numwe agwaye kwashi. Murumva ko dufungura. Rero ubu duce twongera izindi nguvu. Muze murabe yo mwagiye kurima ahantu ugahindukira ukaraba aho warimye umunsi wose, ubisoromye ubiryo ukabimara ku munsi umwe. None wumva urimye kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu udasiba. Niumva ko curonka umusesekara ukajana ku isoko, hanyuma ukaronka udufaranga natwe two kwikenura. Ndashima cyane nga muri paruwase nabonye ko mwateye imbere. Burya naje ndarabaho naciye hose, narondeye inzu ya nyakatsi nayo nabonye. Office nyakatsi ahirwa abari wa wundi wo mukehabwenge amugaye, woni wakwiye kuba muri nyakatsi kuko nabishoboye. Dukore kugira ngo twikenure, turonke utuzu tw'amabati, turyame ku kamatera. Ako nyene nk'umwe wese avuga ati nzokora gushika ndose amahera kugura imatera. Ukabona yuko utagenda miguruwazi ukambara karato. Niho tuzomenya ko twateye imbere. Agahuzu kameshe, uturato, ukaryama heza, ugafungura neza, bica bigenda neza cyane. Kandi ivyo nivyo Imana yadusavye kuri iyi si, kuko Imana igitereka umuntu wa mbere ku isi yavuze iti ndagushize muri uwo murima urime uwubungabunge. Hari ikindi Imana yadusavye gaye, tuwurime tuwubungabunge. Nuvuga yuko dutegereza gukingira ibidukikije, dutegereza gukora. Nibwo butumwa Imana yaduhaye. Hanyuma rero dukomeze urukundo, twumve yuko umurundi mwene wanyu ari mwene wanyu koko. Erega hariho abatabizi yuko umurundi wese ari tuvukana. Navyo muzi? Murabizi?
umukuru w'igihugu mumwita ngwiki ntumwita Sebarundi none ntimwumva yuko ndi Sebarundi mwese abarundi none muri umuryango umwe ntumva ko muvukana mugabo ukazubona haravuyemo inkozi y'ikibi ikubahuka igatera grenade muri bene wabo nyene erega haturi nko mu mbari turi kuziko imwiyumvire rero uko tuvukana twese ukazona batawe ducamwe imice ngo bariya ngo bari mu mugambwe uyu ngo bari mwidiniri ngo bari mu bwoko bu ntabwo ubwoko dufise mu Burundi ni bumwe gusa kuko tuvuga ururimi rumwe rw'ikirundi uburundi nubwo abarundi bavuye ikirundi twose mbere sinzi igituma dunakekeraye none ntibavuga yuko umwana avuga ururimi yose none twese ari twose ikirundi nico tuvuga ikirundi none ntimwumva ko twose rimwe none dusubira kononeranira gute ubu rero abarundi tuve hasi tubone yuko ata murundi numwe akwiye kugirirwa nabi akwiye kutuvamwo dutabarane dukundane tumere neza nivyo batwigishije no munsi mwisengero ibwirizwa rikuru urakunda Imana murumva ntitwari bakunda Imana yaduhaye ibyiza byose mu Burundi urakunda mugenzi wawe uko wikunda twumvikane wewe wikunda gute none ukunda mugenzi wawe uzomenya ingene ukunda mugenzi wawe nawe utabaje kubona urukundo wifitiye none nk'umuntu yanka kwikingira corona wumva yikunda none yokingira abandi gute nawe nyene bimunaniye kwikingira urakunda mugenzi wawe uko wikunda rero urugero ukunda ko mugenzi wawe ni rugero wikunda ko rero umwe wese amenye yuko ategerezwa kubungabunga ubuzima bwiwe amagara yiwe hanyuma acabungabunga na ya mugenzi we